naragiriye amahirwe yo kubonana n'icyubahiro muri icyo gihe namusavye yuko ndifuza gukora ikintu nawe nyene azoseruke ariko biragoye ibintu by'urwego hariya inyishu ntibazitanga kuri twebwe abasivile ariko inyishu navuze uteka nzovuma ninatombora nkaronka abo mu bushikiranganje kuko nibwo rwego ruva muri presidence dushikira twebwe abaririmvye turabasavye muzo dusabiye n'icyubahiro cyangwa mumwibutse niko kimwe twasaba itariki irageze hasigaye iminsi mike azodufashe kwera seruke kubera ko ajya iyo uri hafi n'umota parfait nayo kumotako sasa muri ico gihe nimba ari president wa Union Africaine nadushaka tuje muri Afrika uca wumva ya ndoto ya international ifo kwaza ihezagira sasa imani bahezagira muzo dushikiriza. Nitwa Fabilove nibaza yuko mwese muranzi nk'umuhapera wa mbere mu Burundi. Aruhari. So nkuko nakivuze murabizi yuko ndo murapere wa mbere mu Burundi kana nuwo muza kumva ana ashobora kucyopoza nga so rero iyo 30 niwo munsi wo kuza mwese muzoze murabe ico bita hip hop iri ku rwego rwiza. Jewe ndumwe mu bahapere mugazo bahariho nabandi baje kwerekana ivyabo ariko niwo wo munsi rero kubona ibindi ko ndababwira kubabitweze bugabazoboneka arivyo sivyo none ego nibaza yuko azo ari umunsi wo kugira ngo twese turyoherwe twishime ariko kandi n'urubanza rw'u Burundi n'akarere rucike babone ko mu Burundi vy'ukuri ari umuziki ukomeye cyane nibaza yuko mu karere nta murapere ahari nk'uwo Murundi murakoze. Mubiriza uturaperi tutarava muri po ngira ndaduhe gasopo ko atamwanya afise wo guhari. Mumeze neza? Yesu ashimwe cyane. Assalamu alaikum kwa Islam. Jebanyita girukwishaka Boniface KB face on the floor aka King rap aka rap king aka rap Yuda rap nkomera mashimaze. Hano hantu haje abantu bakeya sivyo ariko abo twiteze basumba ngaha sivyo none murabiharira ko ndi muraperi wa mbere mu gihugu uvyemeza asubiremo gutya uwemera ko ndi muraperi wa mbere asubiremo ndabemera sana. Hanyuma rero kino giteramo ntabwo ari giteramo ca competition ni mu magaciro mvuge kino giteramo ntabwo ari giteramo ca competition ni giteramo ahubwo uyu mupapa yaririmbye ngo murakunda ubumwe sivyo ubumwe no kuvugana abahuza n'abadahuza nico gituma twakoraniye ngaha kandi n'abadahuza bose bazopfa sivyo none Mu giteramo ngo nagifatira urugendo ya je semba igitega niyo sanzwe mvuka ku batabizi ama ku mazina abavyeyi bampaye nitwa Aransabiye Fernand ariko umuziki wangize umucelebre sivyo none Yego kabisa. Niko mengo ni muziki ndi celebre Turabizi. Amazina kwa celebre. Ego rero ikintu gihari je nditeguye cyane Deja nibaza ko itari bwige riba concert huza abaririmbyi bangana tugira amahoro tugira amahoro muziki w'u Burundi n'Uburundi bwacu mu mpano mahanga hanyuma cyambe na mbere ndakengurutse cyane kuba mwitagiye ku bwinshi
hanyuma ndanashimiye cyane Imana mushobora byose kuba yashoboye kubana natwe ikaduherekeza gushika ngaha. Nizere yuko no kuva ngaha tuza kuva ngaha turi kumwe nayo. Hanyuma icyambere na mbere Umutwenzi Festival, icyambere na mbere Umutwenzi ni passage iri hagati y'umwijima n'umucyo. Twizera yuko iki gice tugira tuve mu mwijima w'impano, kuko turaraba tukavuga uti mbega mu Burundi ko bavuga ngo impano zacu makonsere bakavuga ko ngo dukora amanyanga ngo babi desorganize babigize iki, hari gihe nayo tuvuga uti ababitegura nibo bavyonona. Sasa twabyifatiye mu minwe kugira ngo dukore ikintu cyakataraboneka, dukore ikintu kizotuma n'umwana wose afise impano yishimira kuba yaravukiye mu Burundi. Hanyuma apare y'ivyo hazoba hari yahuriranye n'umunsi mukuru wa independence, kwikukira kwacu. Giye kwikukira ndagufata nka bonane abare niho bari umwaka w'u Burundi. Muri ico gihe azora amakesha ya bonane y'abarundi, toke twifuza kubaha umuziki ukwiye abarundi tubaryohere, dukubita umuziki ushika naho satani akizwa, tumubatize n'amarike yafashe impano zacu. Hanyuma ariko kandi ikindi nacyo twariyumviriye n'impano zacu kugira ngo zijya buke hanze. Turiyumvira mbega sukuririmba gusa turyohera abarundi, ariko tushaka twerekane n'abanyamahanga ko dushoboye. Cya turiyumvira guhikaze, turavugana na Trace TV. Trace TV uyu yitwa Grand Pa, ari mu bantu batanguje Trace ama award ya Samani award. Grand Pa zijya zaba DNA niwe yatanguje, kandi umuntu wa mbere muri Afrika yatanguje gukoresha YouTube. Tumukomera amashi cyane, iyo ni intsinzi. Ikindi nacyo akaba ari ambassadeur muri Union Africaine, akaba ajeje ibintu byinshi cyane. Ibyo navyo twabikoze kugira ngo turabe yuko turabonye Trace TV award ni yarakoze award ya ku Burundi nimugeze buseruka. Cyo tuvuga uti ari gihe twibaza yuko abantu batwanka, kumbe ni batwanka. Ikibazo nuko batatuzi. Haje umuntu kutakumenya ntibibaze ngo arakwanka, we yani kubera atakuzi. Sasa muri ico gihe tuvuga uti reka sasa batumenye, hanyuma cyo turabagwagwanka. Muri ico gihe twabazanye, kandi kindi nacyo mu byo twabasabye no kudushigikira binashobotse bizoce live kuri Trace TV, babona impano z'u Burundi, ama interview mu Burundi tambwe kujya buka hanze. Sasa tugira amahoro mu cyamake nuko. Ikindi nacyo abarundi bazokwinjira ku buntu, kwinjira ni ku buntu, byose azoba ari ibiryo, azoba ari iki, ariko ibiryo urigurira. Icyo tugufasha gusa ni bisaba amaso, ibisaba amaso ni ku buntu, ariko ibisaba umunwa murarya. Ikindi nacyo murakoze cyane, ndabashimiye cyane. Reka nikaze n'ujeje operation Masterland nawe nyene ababwira ukuntu ibintu bipanze. Bizobera hanyene kuri ETS, kuri ETS Kamenge. Uziko kuri anashite mu kibanza nzi yuko umengo abantu bose bacha bakibona ko ari ETS. Na kuri ETS kuva isaha 8 z'umurango gushika isaha 8 z'ijoro, uca wumva ni gushika buke mu cyamake. Murakoze cyane. Uno munsi nibaza ko ijambo rinini riza ko ari ifise mwebwe. Hanyuma icyo ruvuga no gutsimbataza yuko byukuri Umutwenzi ari ijambo rihambaye. Benshi bagumye biteranya Umutwenzi n'ahandi hantu ari bibanza byitwa nkuko, ariko ni Umutwenzi. Tubikanisha yuko hariho igihe tuvuyemo tugiye mu kindi gihe, kandi igihe tugiyemo ari cy'umuco, ijoro rirangiye. Turasabye rero abamenyesha makuru muri ngaha mudufashe ino nkuru byukuri shikire benshi cyane gose, ko dukeneye hano hantu, dukeneye abantu 30. Twumve ko ari mission twihaye twese turi ngaha, yuko mwese ujanja bwanyu mwe wese byashoboye amakwe yiwe ari giye usanga ukora kuri media mugabo ufite page yawe, ufite channel ya WhatsApp, ano wose ufite tutanakubwiye ucisheyo kugira ngo hano hantu tuhabone 30,000 personnes minimum. Nibo dukeneye hano hantu, abantu bose bari hano Bujumbura, abari ruguru bategure, kuko itariki imwe azoba ari konje. Bisigwa ko nta buzoca izuba rikaka tukiri ngaho Umutwenzi ugatamanzura tukiri hano, nta kibazo kuko umunsi nakazi kazoba gahari. Mvuga rero ko mwege nisho tubamagariye mu byukuri mubigira ivyanyu. Tore kenshi nk'abanyamuziki ari gihe abaye tugurana hagati yacu namwe niki mugabo, icyo novuga nuko turazi yuko uruhara rwanyu ari karara mu ruganda ntibacure. Turazi yuko atuvye tokishoboza, mwege mubibona abadi ngaho katwumviriza ko ni conference ya mbere tubonye haje na public kuyumviriza. Navyo ni vyiza, namwe mugere mutubwirira abandi sivyo gabasha. Ego tugira abandi ni kwinjira ni kwa gusa abana ma media munwa. Ego kwinjira ni kwa gusa,
guhera saa 8 ubwo muze mushike kare kubera azoba ari ubwinshi bw'abantu bariko barinjira ushitse saa 9 ushobora gushika indani saa 11 muze mushike saa 6 niho imiryango izoba yuguruye hajya mushike kare witwaje akanoti kawe ko gufungura kuko tuzorara ngaha hanyuma kandi mukomoze atavuze nuko ari nk'abantu bayumviye ati mbega jewe nk'ubu nje bwije nzoronka ngene niyunguruza twavuganye n'abantu bafise amabisi yabo amataxi batandukanye turababutumire ko nabo bazoba bari hajya ku muryango ijya centre ville arrebise muri ville izo yimukiye nga mu ijoro bisubwa ko abantu bazoba bafise accès gutaha gushikana saa 12 z'igitondo uzobashaka azonka bisi azonka taxi facilement umva isho kiyunguruza kibashoroshe cyane abo ngaho mu buraruko ne bazokitamikana n'amaguru azoba ari umunsi mukuru udasanzwe bivuga ko turafise abaririmbyi bari ngaha imbere ko mushe mufata ijambo tageze batera abaririmbyi batatu dore kuri pasiyeri impande yanje ari mu bakurambere bazi umuziki imuzi turafise na Sidike Bangi n'undi muri new generation ngaho tuvuga dufise kugira ngo turabe ko boca nawo batubwiye ngene biteguye imbere ko namwe mufata ijambo ko umunsi n'ingwanyu murakoze no kuza hanyuma kugira ngo twirinde ko muze muri murama mikro umuntu agira avuga azeregira ngaha sivyo azeregira ngaha kugira ngo tora tubibona mu bindi bihugu muga mu Burundi azoba ari ubwa mbere urumva niteka tumaze imyaka myinshi muri ino bintu by'umuziki mugo ugasanga turabuze ibi mukombozi yavuze ikintu cerekana ko natwe mu Burundi abaririmbyi turugwego tutari juste abantu bagira bavuga kera ngo tugenegene atari ko biri turi abantu b'abahinga kuko umuziki ni ikintu gisaba ubuhinga bwinshi je rero nishima cyane kwishima mu Kirundi kuryoherwa kubona ibi bintu bibaye tore no kwitegura kugira ngo abanyagihugu bazoza abamenyesha makuru n'ibindi bihugu bizotubona ko twagize iyo mpana akaba hari izindi mbonesha kure zo hanze nabo hanze bazobonere ko dukomeye twageze kuri mara umuziki uvuga ngo baririmbyi b'u Burundi ngo turakomeye ubu rero umwanya wo kuvyerekana iri niteka kuri twebwe abaririmbyi ngira ntawo bihari kuri twese aje no kwishima gusa hama twaguma tugorora amajwi kugira ngo tuzobahe ibintu bimeze neza hama ngahamagarira abantu bose abakunda umuziki w'u Burundi nabamwe bagiharira bazoze barabe kugira bave ngaha tubemeje yuko dushoboye murakoze jambo umutwenzi festival oye umutwenzi festival oye hari asinda bumva umutwenzi festival oye umutwenzi festival oye ndabakunze cyane mwikomera fashimensi cyane jewe kangire ko ndabashimire cyane gose nshimira amenshi makuru mwashoboye kwitaba urubanza rukomeye cyane gose kumenyekanisha igikwa tugiye gukora cy'umutwenzi festival ariko kandi nongeye nshimire na leta y'u Burundi kubona yashoboye gutanga kajyo kugira ngo dushobore guhurira hamwe abaririmbyi abamenshi makuru n'abakunzi b'umuziki kugira ngo dushobore guteramira umunsi mukuru wama wabaye buri mwaka ari umunsi wo kwikukira nashaka ndabasabe mukomera amashi menshi cyane gose leta y'u Burundi hama ngire ko nshimira abaririmbyi tuzokorana iki gikorwa vyukuri ubaravye urabona ko bari babakumbuye ndavuga gukumbura abakunzi b'umuziki w'u Burundi ariko kandi ubiravye urabona yuko bose abari ngaha urabona ko bifuza yuko uwo munsi woshika vuba vuba hama ngire ko nshimira cyane gose Trust TV kubona yashoboye gushika kuko hari abandi ushobora gutumira ntibazi kuri ari amateleviziyo akomeye mushimiwa ubarikiwe sana na karibu sana Burundi hanyuma mu gusozera mvuge nti nta gituma bitazoryoha kuko abazoba barimwe bose bazi kuririmba bazi kuvuza no kwiyerekana kuri stage bafise ubuhinga budasanzwe hanyuma bizoba biryoshe cyane gose hano hazoba ari cyukunwa akazoba ariho icyo gufungura hakazoba ariho nako kabijya ka déplacement kukuyunguruza amabisi azoba ari ngaha kuri ETS umuntu azokwidonaguza ntawe uzovuga ngo urumva ngo biragoye kwiyunguruza biragoye kwizimya kanyota nta kigoye kizoba kirimo byose bizoba biri ngaha hanyuma abato abakuze abana tuzoba twahuriye hamwe mugenzanje Master ndavuze ati akeneye ko hazoba hari abantu 30 ahubwo je ngira nongeze ko abandi 20 bace bacika 50 bazoye buzuye ngaha sivyo
mu gusoza rero ndabashimire kandi cyane gose nshimira menshi amakuru atacu mudakora kugira ngo umuziki w'u Burundi ugere kure Imana ibahezagire murakoze yose ari benshi nagenda abona yuko bavuga ngo kwera iki nazimaza kukibaza mu kanya kwera iki mwato ari abaririmbyi bari ngaho abana baserukiye abandi ko mu Burundi turi abaririmbyi barenga hafi 5,000 je nk'umunyanyuzi maze imyaka myinshi ndabakorera ndazi nka 2000 barenga biragoye ko tohurira ngaho ku munsi umwe gusa mugabo nk'icyumviro ciza kivutse twifuza ko cobandaye no hanyuma no mundi myaka turifuza ko azogira igihe festival kamara n'imisi 3 ku buryo abari kungikanya gusa abaririmbyi n'amajana 2 bose bakaronka umwanya nk'intango rero tariki 30 abaririmbyi barenga 30 umva twifuje yuko no munsi amageneration yose hari gihe abaririmbyi basana nk'abakukurutse menga ibyabo byaraheze kandi bakiriho ndibo bakoze zikiririmbwa zigicuranga atandukanye twavuze ati bose baserukirwe duhereye kuri generation ya 1970 gushika muri 2026 bose rero barahari umva rero twagerageje gutora bake baserukira abandi muri amageneration yose ko bose bafise ababakunda n'ababakunze n'abakibakunda murakoze Estanish tugira amahoro nkuko babivuze mu mazina musanzwe munzi ni Estanish canke mamao byinshi babivuze abadukuriye ngaha abashinga ntahe murazi yuko twebwe tuba tuje guherekeza dusangwe batwita mu kirundi kiza ngo turabafasha babana rero reka dufashanye byose byavuzwe numva atagishashanje kurenza ko twavuze ku kintu kijanye na promotion twese tugikunde basiguye ijambo mutwenzi aho ryavuye niyo dushaka kugana twese tugire vision nibaza yuko bagize icyumviro ciza cyo kugira ngo bacha biyumvira kuri imbonesha kuri ya Trace TV mu gihugu ca Kenya yaba byakunda ngira ngo no mu yindi myaka bikazoba biri editionnel tuzoza tugira umu invite yavuye mu bindi bihugu bitandukanye nkuko nyene buke burya iyi ni intango kandi bavuga ko intango igoye umuhini mushasha utera amabavu reka rero twese dushira izo nguvu hamwe twifunge mwese gatwe kiwe nk'abakunzi umuziki w'u Burundi mukombozi nanuze babivuze ati umuziki w'u Burundi abama bavuga naho gikekeranye tugira tubemetse so twe turipanze ku ruhande rw'iwacu tumeze neza natwe turashaka ayo majwi y'abafana turashaka izo nguvu z'abafana mutwereke yuko mudushigikiye ko mutadushigikiye natwebwe nyango bisha bikwama kumva ngo bidondo ngo byagenze gutya ngo bangi ngo bigende Estanish ngo araryama ziya nguvu mudutera ziya ntege mudutera dukoze ibiteramo natwe biradushikana ku yindi ntambwe rero turatumira cyane abantu bakunze umuziki w'u Burundi kwama twiyumvira ico kintu twibuke yuko umuziki tukora bitugoye tukabashikiriza ibintu biryoshe bitugoye tukaza tukavunika hama twabashikiriza mu vyakirana umutima ushima hama turashimiye kandi abantu bose mwashoka kwitaba kino giteramo nako iyi conference twibaza yuko bigiye kumera neza ubutumwa bwiye gushika kure gusumba uko tuvyibaza sino twe ku ruhande rwacu turipanze merci beaucoup Ndani Burundi kila mmoja anaelewa Kiswahili kwa majina mimi majina mara mbili kwa maana zamani nishakuwa msanii nikawa producer nikawa na record label ambayo ilikuwa kubwa sana East Africa and then kwa sasa mimi ni diplomat so nadhani hiki kinahusu sana wasanii na kwa masaa nadhani karibu 24 ambayo nimekuwa Burundi nimeweza kusikiza muziki nyingi sana na Mkombozi amenisikizisha wasanii wengi sana akanieleza kuhusu wasanii wengi sana kwa kweli nitakubali Burundi kuna talent na kuna talent kubwa sana Burundi lakini kila siku talent inakuwa tu 5% ya biashara yote ya muziki hata ukuwe na talent kama Michael Jackson lakini kama huna marketing na promotion platform nzuri network talent haitaenda kokote so kile nimeona
Mutwenzi Festival inafaa kuwa the biggest platform ya kutangaza Burundi duniani. Na nitawahamasisha wasanii wote wa Burundi waje pamoja, kwa sababu pande ya uwezo wangu nataka kuhakikisha nimesukuma international media zote kutoka BBC, Trace, Al Jazeera, CNN, tuwasukume ili Burundi itangazwe. Makofi! Mimi vile nimeeleza, kwa wale walifahamu Grandpa Records. Grandpa Records, kama kuna zile nyimbo ziliweza kufika hadi Burundi, kama Fimbo ina Chapa. Una maswali mengi. Kwani wewe ni polisi? Dumbala Dumbala, Dawa ya Moto ni Moto. Hizo ni baadhi za nyimbo ambazo niliziproduce nikiwa bado producer. Yes. Nimefanya kazi na wasanii kama DNA, Waire, Sauti Sol, Major, Kenrezi. Nimefanya kazi na wasanii wengi. Tanzania nimefanya na Professor J, Mr. Blue, Ray C, Uganda Chameleon, Cindy Sanyu, Jackie Chandiru. Nimefanya kazi na wasanii. Yaani naweza nikasema I'm a proud father of East African music. Na mimi kila siku sehemu yoyote kuna jambo inahusiana na wasanii, mimi niko mbele. Popote kuna talent, mimi naheshimu talent sana, kwa sababu ni talent imenifikisha kule mimi niko. Ukiona Burundi kuna talent kubwa tena zaidi, lakini ni njia ya kuitangaza Burundi duniani. Mimi nilikuwa msanii, si hata msanii, mtu wa kwanza kuingia YouTube Africa. Nilifanikiwa kuwa mtu wa kwanza kuingia YouTube Africa, ndio YouTube ikianza, nadhani ilikuwa mwezi wa 3 ama wa 4. Nikajipata nimejoin YouTube. Wasanii wanafaa kujituma sana. Usifanye mziki wako na ukakaa umetulia umesema basi. Unafaa kwenda zaidi ya Burundi, na ukitoka pale nje wewe ndio utakuwa unatangaza utamaduni wa Burundi, utakuwa unatangaza utalii wa Burundi. Yeah, the more unafanya kazi na the more unajisukuma, sio wewe unajisukuma, unasukuma nchi nzima, utamaduni nzima. So wasanii wanafaa kujituma sana, na nadhani tukishamalizana na mambo ya festival, Mungu akitujalia, nataka tuandae shughuli kama ya siku 3. Nadhani hiyo tutafutana na waziri wa vijana na ICT pia, ili niweze kuongea na Google na Meta, ambao pia tuweze kuwaleta hapa kutrain wasanii mambo ya self branding, monetizing na mambo kama hiyo yote. Yeah. So kile nitasema kwa sasa, mimi tayari nishakuwa mhusika wa Mutwenzi Festival, na kwa kadri ya kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutaisukuma na tuhakikishe imepata value nzuri, especially kwa international media. Yeah. Kwa international media ili itangaze Burundi kule nje. So vile nilivyowaambia, Refiga Heavyweight, hiyo ndio jina ambayo hata ukinitafuta kwenye social media utanipata. Na majina yangu kamili naitwa Ambassador Dr. Yusuf Noah. Na sana niko sana kwa masuala ya kidiplomasia kwa sasa. Niko kwa masuala ya kidiplomasia kwa sasa, lakini ndani ya roho yangu usanii ndio inaongoza. Kwa sababu usanii iliweza kunipa nafasi, na nikachukua hiyo nafasi, nikaweza nikakua hadi hapa mahala nimefika. So wasanii wa Burundi, ningependa mjue mmepata ndugu mpya. Mimi kunifikia ni rahisi sana. Kama kuna usaidizi ambao itakuwa kadri ya uwezo wangu, mimi nitawapatia mkono. Asanteni sana. Nyaho twahereye ku bibazo, reka tubahe ikaze. Spoxy egera karere kawe simabe ntanga aratamba muziki kandi arawumviriza. Aha abaririmbyi bose b'u Burundi ivya barabizi, kandi n'umuziki wabo arawumviriza. Rero dushimira leta, mvyeyi leta nkozi
ikunda umuziki n'abaririmbyi aho ni mu impera amashi menshi cyane gose hanyuma ikindi kintu naco nuko igihugu cyacu gisanzwe cyararemwe mu muziki sivyo urabona ko aho uciye hose hari umuziki aho uciye hose hari ukuryoherwa ukasikorosi ukaja mu Kamenge nkaha turi kuri ETS Kamenge uravye abitavye conference de presse urabona ko mu mitima yabo bonyene n'abanyamuziki urumva nk'ico kintu kirakomeye cyane gose yo ni namatavya y'amavuta kubona igihugu cy'u Burundi cyaremwe mu muziki gikurira mu muziki gisazira mu muziki kandi kizoheza ubuzima bwacu mu muziki umutekano uruzuye turaririmba turidonaguza amahoro ariho ubumwe buriho urabona ubumwe buhera mu baririmbyi urabona ko abaririmbyi turi kumwe abakera cyane bazindutse abadukurikiye n'ugwaruka rushasha urabona yuko abasokuru n'abuzukuru turi kumwe no kuvuga yuko ikintu cyo kwishima cyane gose mugabo gifisa aho kiva kuko dufise amahoro mu gihugu cy'u Burundi igihugu cyacu ni nyabagendwa urabona Trace TV yishikinga ko ari igihugu cy'amahoro igihugu kigendego hanyuma kibazo cya kabiri nosaba mukombozi yuko yomufasha kukishura murakoze cyane esi urakoze cyane ikibazo cyavuga ko iyo bari kuyerekana abanyamigambwe batubone kugira ngo mu matora petete arabibaza ko umuntu iyo ariko aribaza kandi adafise inyishu acabaza bifise inyishu reka tuyimuhe icyambere na mbere nuko icyo muteza kumenya nuko twebwe abaririmbyi turarengeye abanyamigambwe ahubwo abanyamigambwe nibo bashobora kudepanda kuri twebwe kubera ko aha mu Burundi tweke mu Burundi no muri Afrika n'abanyamigambwe numwe yorihisha amahera abantu bagize ku muraba ariko twe turashobora guhagarara ahantu abantu bakariya amahera baze kundaba cyo ni ikintu gikomeye cyane sasa muri icyo gihe cyo tuko turagwanira n'ikimwe nuko kwanza twerekane yuko igihugu inzira yo kumenyekanisha abaririmbyi niyo ntandaro ikindi nacyo dushaka twerekane hari akanovera twakuze twumva avuga ko Bujumbura ari capitale de fête muri icyo gihe akanovera koza gute tuvuga yuko reka tuzane kanovera abantu bumve yuko Bujumbura ari nabagendo kandi c'est vrai kubera abantu benshi Bujumbura batangiye kuyivamwo kubera umutekano urahari cyo ntwoki debata ko urahari sasa ariko ikintu gikuru cyane nuko abarundi twobereka yuko abanyempano n'u Burundi yuko abanyempano bashobora gutuma u Burundi bumenyekana mu mahanga kandi mu ishusho rikomeye kandi ishusho rihumuriza ikindi nacyo mutizo kumenya yuko uyu munsi Brazil ni bangaye ngabazi na president wa Brazil ariko Brazil tuyizi kubera abakinyi b'umupira sasa muri ico gihe impano yashobora gutuma n'igihugu bakimenya yashobora gutuma n'igihugu kigira agaciro uyu munsi haje mu Brazil nawe bafise inda nk'iya bucuti tubona umengo arazi umupira ni kubera iki ari byo batwinjije mu bwonko mbere twe abarundi twinjije abantu iki mu bwonko nibuka ndiko ndavuga n'inshuti yanje ngavuye muri Kenya yambwiye Burundi uyumva gute yambwiye ko ndumva nk'ahantu h'intambara you see na sasa muri ico gihe ifo kwiyo shusho hari ishusho ritegwa n'amageneration tunuge ngo Burundi bwari kubise ngo intambara oya n'amageneration gusa yakubitanye muri ico gihe ni generation twifuza kuzana inyishu muri izo nyishu bitegeza kwanda gutangura mu mitima y'abarundi bakabona kwanza ubumwe kwanza bwatwe atari bwa bumwe butumwa ngo n'umugambwe butumwa ngo ni n'abapoliticiens abapoliticiens nabonye harimo abaririmbyi reka tugira umwe bw'iwacu nk'abaririmbyi hari umugome bw'abaririmbyi bishoboza abapoliticiens bazoze tubereke ibyo bakwiye gukora tutaragira ubumwe bizogora ko tubereke ibyo bakwiye kudukorera nibo bazoza badukoresha muri ico gihe ubumwe bwacu twabukoze kugira ngo ibi umutwenzi ishusho rishasha ry'impano z'u Burundi kandi no gusenga ikiri spirituel shaka dusengere satani niyo mpamvu ubona twazanye n'abakozi b'Imana hariho abisiramu hari abatamajizasi bakwita kaswida hariho abapasteri ngana abapasteri kazi muri ico gihe tuko turagerageza dukora ikintu kiri spirituel muri ico gihe nta kintu cya politique twotama mu bintu bi spirituel icyambere muteza kumenya yuko politique iragira politique ni nka equipe y'umupira hariho abarimo n'abatayirimo ariko umuziki twese tuwurimo dukomera amashi umuziki cyane murakoze cyane nibaza ko ibibazo abajije by'ingene abantu bahita bacagurwa bitabirwa na kivuze ko navuze ni intango abakunzi ntibarira mu mubindi mugani w'ikirundi by'ukuri amasa n'aba dufise deje bararenga umwe dufise kuko umunsi umwe
ugeze n'amasaha 28 kandi concert igizwe n'amasaha 12 deja turi benshi cyane kuri uwo mwanya ago nibaza ko uri kumbaza ati abo bose bazoshaka bava umwanya wo kuririmba ukwiye akumbaza ko tongera bamwe abandi kuko nyuma y'abaririmbyi barenga 30 nimwe bagira kuvuga ko dufise abakomedie bashika batanu aba MC dufise aba DJ bashika batanu dufise imigwi ndangakaranga dufise abatamvyi bashika hafi 30 baze bari ngaha urumva ko dufise line up nini cyane gose mwanya dufise hama rero kandi iyo urugamba rujye rukomeye nago dufata bajye bato bakinjira mu mwuga w'igisoda bari baje imbere hago rutora ibicocoro bamaze kuba bafise ibyo banga bamize akabuye kabagabo nazo ko bajye nabo bato tubane twashigikira dusema ama platform menshi twashigikiramo sipaka ngaha dusumye dushigikira abandi baririmbyi mu wese ngaha twese dusema benshi basema lebo asibiki ngi bashigikira bato babo haje ba parrain nko bivuze haje ba godfather hano so neza ko ico ni nicyo gitaba ko cyane reka cha duha umwanya abaririmbyi n'abagina bavuga nyine biyumva ni gitanisho nishuye birasa tonto reka ndakunganire gato apare yo kurapa ntwashaka guhamagara style twashaka guhamagara influence muri yo style ya umukobwa ntigeze kwiyumvira ko arapa nabona yuko afise influence nini ya Gladys sinzi ko muzi akora gospel ujya mu sister n'abantu ko bamwake bamuzi cyane twavuganye ariko icasanga ari hanze kandi umwanya twari dufise iyo tubonye umuntu adahari icyo tuvuga uteka basi tukwizigitigiri turabe qualité twaraba no kumenyekana n'ubushobozi twaraba gusa kurapa shobora kuba umurapere mwiza ariko ugasanga ijya standard twifuza bado ucukora cyane bwa mwaka uza bizobandanya nawe urimo sibyo none yego kugira igiteramo ngo nagifatira urugendo ya Jesse Mba igitega niyo nsanzwe mvuka ku batabizi ama ku mazina abavyeyi bampaye nitwa Aransabiye Fernand ariko umuziki wangize umucelebre sibyo none yego kabisa niyo kumengo ni muziki ni celebre turabizi amazina y'iki celebre ego rero ikintu gihari jewe nditeguye cyane nk'umuririmbyi wo mu rungano rushasha basanzwe babizi nyene ibintu by'aba celebre nyene bizoba bimeze jewe ndabemereye performance mutarwigire mumbonako kandi ndazi ko muzotangara vraiment ishusho ndakibamenyesheje hama kandi n'abaririmbyi turi kumwe bose n'abaririmbyi benshi cyane nabonye batuboneye izuba twakuze twumviza imiziki yabo aba celebre batanguye ubu celebre imbere yanje rero je ndibaza ko ahubwo nije mfise ubwo bazohava eba nakuvuga ko je nze mvuga ko nzogira ibintu vyiza aba bakuru banje bo burumva ko donc bazogira vyiza cyane gusumba rero ndatumiriye zina murundi wese azashike ngaha kugira ngo ntatangwe nisho giteramo kuko nibaza ni ibintu byabameze neza cyane kwinjira ni kubuntu ku batabizi ndabisubiremo kwinjira ni kubuntu nta mafaranga urumva nakaryo keza ku bantu bari bifuza kubona concert nkiyo deja nibaza ko itari bwige riba concert huza baririmbyi bangana gutya izo bari rya mbere rero baze badushigikira ari benshi twebwe imyiteguro ni myinshi ko murabona ko navuye igitega ni kure iyi misi yose ngiye kuyimara ngaha kugira ngo nitegurire iki giteramo dusimbise ama repetition barayitubwiye donc ni igiteramo kizoba gitandukanye n'ibindi biteramo jewe nari maze gukora kubwiwanje ivyo bintu je muze mubimbaze nyuma y'igiteramo ndazi ko muzobibona yego murakoze cyane ubwa mbere no gushimira ubwa mbere no gushimira abiyumvire kino ciyumviro bwa kabiri no gushimira leta y'igihugu turongoye ko naratanze uburenganzira bwa gatatu gushimira mwebwe abamenyesha makuru kuko mwe muri karahara mu Ruganda ntibacura mubuzemo nta nico bacabaye hama tugashima no kumwere mwa mwitanga mutitangira itama ikindi naco cyo kubabwira nuko kuri twebwe akaranga imbere yuko tuba musulman aba protestant aba catholique aba journaliste aba politiciens turabarundi bwa mbere abanje kuba barundi rero nta kintu na kimwe cyatanze akaranga k'igihugu kubaho byose byaje bigasangaho rero tugatakaje nta nico twoba turi tubashimire abantu bateguye no festival no sabukuru kwiyumvira gushiramo imigwi ndangakaranga kuri vraiment madukomera amashane gose batumenyere ibiteramo nk'ibi nyata abantu bigera batumira abanyakaranga kandi tuzi yuko nabara barundi hama twebwe kubyiwacu umwidondoro wacu n'umuco kama nka trupa magaba turabemereye yuko
ibyo tutarerekana tuzoberekera ngahanye tubwira mutubwirira abakunzi natwe turafise aho tubabwirira mugaramu watubwire yuko amagabi tariki 30 azokwifatanya n'abandi baririmbyi kugira ngo dushire hamwe twerekane icyo dushoboye turengere byose hama duhurize ku kintu kiduhurizako umuco wiganze kanatsinda ni karahara mu Ruganda ntibacura murakoze cengira no kuntu nambaye mwabibonye kama komando nibaza rero ko birisiguye nkuko nabandi bagiye barabivuga ubwa mbere no gushima iciyumviro kubera ko ciye kuva mbaho harigeze kuzaharaba ama festival mugabo nibaza ko iyi festival ishobora kuba ariyo ya mbere ahubwo no kugira ngo umuntu abwire abiyumviriye iciyumviro buryo ikintu nyamukuru si festival n'umuntu yiyumviriye iciyumviro iki ciyumviro rero je nibaza ngo a long terme bakitwiyumvirire kibandanye hari wigeze kubaza ivyo ba upcoming nabo nyene nibaza ko iciyumviro kibandanije nabo nyene bashobora gushikirwa kubera ko ndemeza ntakekeranya Masterland yavuze ko ahura na benshi muri studio natwebwe duhura na benshi kandi benshi umva ko bafise talent uno Burundi burimwe impano nyinshi bisaba ko izo mpano hamwe zoja habona abantu bashobora kugira ubwoba ahubwo sinibaza ko muri East Africa hari abantu bodushobora mu gihe impano z'u Burundi zoja habona zose alors pour le 30 je nibaza ko ata kibazo na kimwe noba mfise kubijanye na performance tubibamwo tubiraramwo nivyo tujya nivyo tunywa mwebwe ahubwo nk'abajournaliste fata umwanya haracari iminsi mubwira abantu muti umuntu azosiba le 30 mu Mutwenzi festival ashobora kuzoba koze igicumuro c'inyanduruko kandi atazoshobora kurigwa niko bimeze je rero nibaza ko hamwe n'abandi baririmbyi nkuko bagiye barabivuga on est prêt ahubwo dukeneye abene gihugu kugira ngo dushobore kubaha vibe kumwe wa muntu wa Trace yabivuze baronke ishusho baronka amasanamu meza bajana gupresenta hanze kubera abarundi bitabiriye igiteramo canke festival Umutwenzi bikaba ibintu vyiza cyane burya nuwo shaka kugira icafashije azofasha ruko twebwe twabanje kwifasha abene gihugu rero batse ku bwinshi igiteramo tugikore hafatwa amafoto hafatwa ama image avuga ngo atafoto dushaka rero ko uriya muntu wa Trace biriya bimenyesha makuru yavuze azobiha ama image hamwe avuga atapana hasi mu Burundi bimwe bavuga ko hama hari intambara ahubwo wabona abantu bamanitse amaboko batamba merci beaucoup ko aduga kwijambo nagenda babwiye abako fata note ya presse ko mubagira ko iki kirengeye festival yo gupafu y'umuziki gusa umuziki gusa nkuko yavuze mu bushitsi wacu asirukiye yani media menshi azoboneka kuri kino kibuga avuye hanze kugira ngo yirabire impano z'u Burundi twashatse ko twifuje yuko cyangwa twese dushaka ko mutahura sho kimwe yuko ari platform nkuko mwavuze igiye kuzira iracako kuya tubona ati ku budi monde yibaye mu kinyi wese arifuza kwa yo yibonekamo kubera ari exposition idasanzwe dukeneye twe muri imvyo wese vuga ati ngiye kujya stage indoto zanje isizo bimbonye nzoba impejeje guca imigozi y'u underground cyangwa imigozi y'uboloko nuvuga ko rero ni platform igiye twifuza yuko dushyira ingufu zishi cyane gose muri no ntango yayo kugira ngo bikunda ko izobandanya kugira ngo yameho n'abana bazovuka inyuma yacu imyaka 10 20 30 bavuga ati hariyo platform dufise y'igihugu y'abarundi y'umuziki w'Uburundi donc nkidirisha cyangwa ikiraro kidushikana kuruga mpuzamakungu murakoze ego murakoze cyane hama tugira amahoro hama sinovuga byinshi kuko narungitswe n'umushikiranganje atwara iki gisata rero icyo twobamenyesha cyonyene nuko amaze kumva mukomye ishwashwa kuri iki gikorwa yaciye avuga ati musanzwe muzi yuko baba bafise ibikorwa byinshi yaciye avuga ati reka yikore kubajejwe iki gisata
je mubona njejwe igisata ca promotion de loisirs, encadrement des artistes et des comédiens. No kuvuga murumva yuko iki gisata arico ahanini turaba cyane. Hama nukuri igikorwa canyu ubushikiranganje bugifise ku mutima. Bugifise ku mutima kandi aho bugeza buzobashigikira, buzoguma bubafashe mu mugongo. Hama tukabipfuriza kuguma mutera imbere. Ni igikorwa ciza kizogaragaza n'ishusho nziza ku gihugu cacu cimboneka rimwe tutwari tunamenyereye, mugabo aho ubushikiranganje buzoba buri nukuri tuzoguma tubafashe mu mugongo uko dushoboye kose. Nuko murakoze. Giriye amahirwe yo kubonana n'icyubahiro muri icyo gihe namusavye yuko ndifuza gukora ikintu nawe nyene azoseruke, ariko biragoye ibintu by'urwego hariya inyishu ntibazitanga kuri twebwe abasivile, ariko inyishu navuze uti kanzovuma ninatombora nkaronka abo mu bushikiranganje kuko nibwo rwego ruva muri presidence yo dushikira twebwe abaririmvyi. Turabasavye muzo dusabiranye n'icyubahiro cyangwa mumwibutse niko kimwe twasaba itariki irageze hasigaye iminsi mike azodufashe kwera seruke, kubera ko ajya yuri hafi n'umota parfait nayo kumotako. Sasa muri ico gihe nimba ari president wa Union Africaine nadushaka tuje muri Afrika uca wumva ya ndoto ya international ifo kwaza ihezagira. Sasa imani bahezagira muzo dushikiriza. Twamaze gutahura kandi no kuba impliqué imitima yacu muri ico gikorwa. Urakoze Jean Paul. Nivuga yuko mukanya tukaduha akanya gatoye nk'umuntu umwe barimvye bose bari hano bacinga imbere baramutse kuko nabonye badutiteka ko kuvyo iyo bava bagashika ngani ikintu kidasanzwe gantu kandi bwabone press conference iri ngabari barimvye ngana gutya tuha mashina abonye barimvye bitavye ivyerekana engagement bikana commitment dufise muri kino kintu impinduka nitangura rero mu majambo nibikorwa nk'endi binyene presence munakaboneka ko ahari namwe mwabikoze kandi turabona ko mu bishimiseko mu bandanye kandi munetwereke mu nkuru muza kuposta après muza kuholeya muza kutwereka by'ukuri iyo engagement. Ibijanye n'abaririmvyi line up mbega kari benshi ni gute mwiteguye ntibizo bimira nk'ivya mbere byagiye birononekara. Inyishu ya mbere nuko ariyo iyo engagement. Ubwa mbere kiyagiye usanga ariho ugukwitana ibitugu kugira ngo mwese yerekane ubunini bwiwe. Ubu nituje kwerekana ubunini bw'umuririmbyi yari hano, tuje kwerekana ubunini bw'umuziki muri rusange, industry muri ensemble yayo. Byukuri kizohindura vyose, kizohindura za makiki y'amabifu yarabera ngaha bizosha bihinduka kubera mwese azovuga ati jewe nzanywe ni inyungu rusange. Umva unazaye ni inyungu rusange niyo terera mu gutera akajagari ngo ibintu byononekare. Yago bazokingira umwe wese yakingire bigende neza. Ico nivuga ko cishura ensemble ingene development zogenda ni mukumvikana, ni mu rukundo, ni mu bumwe. Niyo ntatandukanye ya festival mutwenzi n'izindi festival ni mahera, ariko ngana umutima gusumba na engagement. Hanyuma rero ivy'umwanya bazoririmba abajeje communication bazosora line up imbere yuko giteramo kiba bazobabize, ariko nidukeneye ko azoza umuntu avuga ngo je nje sa 9 kwera nje kuraba kanaka ingumura rebo bose ni ibintu biteguye mu buryo budatandukanye umwe n'uwundi, kuko ndabibiye akabanga mu byo muzobona harimo yuko umuririmbyi atazohamagawa n'umu MC, umuririmbyi azohamagawa na mugenzi wiwe. Macumva ico cerekana yuko ataboza kuraba umwe gusa ngashataha ni rukurikirane. Aba MC bazofise ibyo bakora mugatari guhamagara abaririmbyi, abakomedi bazofise ibyo bakora, abaririmbyi bazihamagara kuko twege urubanza rwacu. Murakoze cyane neza ko ico kitawurise cyane ari kijanye n'ubundi yabaje neza ko ico nyene cyari ico. Jean Paul ikibazo cyakira interano yabirakomeye cyane kuko hano nkuko mwabivuze tubamashi namwe nimuzana n'ibibazo gusa. Ikibazo menga ni problem, c'est pas gusa question menga ni kibazo nyine kirundi gisigura byose ni kibazo mugabo, ariko mu zindi mwumva ikibazo cyaje mu ingorane n'ibindi. Twashaka intererano zanyu ma input kugira ngo bino bintu nimutone turi ngaye imbere twege ngo ni iby'iwacu. Oya, twebwe turi mu bandi bari imbere, nta kibuza ko nawe uza ngaho imbere yacu ugafata nawe micro tujye rero nanje ibintu kango bigende neza ndaterera ikintu mu byo rero twakire nk'intererano. Ikibigo cya Jean Paul kirahambaye kandi tubamenyesha yuko turiko turiyambaza inzego zose harimo na sense
twagiranye imibonano n'umu president Ayitwara kandi twashima ko yabikunze avuga tuhara gose sense izosabwa kugira ngo ibintu bitera imbere turahari niyo mpamvu namwe abanyemesha makuru ntimugire ubwoba ngo uvuze Mutonzi Festival amasaha 10 ku munsi cyangwa 20 ku munsi ngo bazokubaza ngo ari iki ntacho bazokubaza kubera tuko turabaza n'inzego zibaserukira koko zibishigikira zibihezagira bisigura ko niyo synergie rero irashoboka cyane kandi tugiye kuca tubandanya ivyigwa tubaze nk'ibyo genda duse radio mvyeyi radio y'igihugu duse radio yose agize Burundi duse radio nga 30 twamaze kuronka ubufasha bwabo duhereye kwanza izi wacu dusaba amenyesha makuru bashika 50 tumaze kuba tuko turasaba ubufasha abo ku mbuga bahe nibaza ko iyo synergie yashoboka banashaka ikaba ndende ikaguka gusumika ikaba en ligne nibe gusa kuma media traditionnel nibaza ko tuja mu myigo zacu zikogwe mu ndwiza kuko dusiganye imwe gusa ikurikira kugira ngo abagihugu bose bumve ico kintu gihamba ari cyo wabo murakoze kuko kikiye gituma abantu mwumva yuko ari cy'abantu bose nanje mu gusozera ngira nsubire nuhira cyo mukomoza avuze nga sinzi ko mwacumvise ikintu mukomoza yasavye nonyimenga ni mwagiye attention ni ikintu gihambaye cyane mwokwimva gute mubonye mukuru w'igihugu aje kuraba konseri y'abasani nibaza ko ni ikintu kidasanzwe cyane shobaka kibaye nanje ndashuhire by'ukuri ama media muze kwandika mudufasha kwa nimukibagira utaginge kuma ego sinzi ko byemewe kumansiyona urwego nkaruye mugabo muvuge ko twasabye by'ukuri twasabye kuko twatubona no mu barimyi barigwana n'iryo teka ry'umukuru w'igihugu aborozi bakora mu bitete bitandukanye twiho kuki Gasporx bibaza ko rero ico kintu by'ukuri muze kwasurinya by'ukuri tube ko tworonka presence nawe yiwe umuziki bibaza ko ari signature yindi zo yiyongereye ko yerekana ko atari by'abantu gusa ya nakoze kwishura nibaza yuko aba DJ uko twabiyaze ko twaravuganye ko dutegeza kuvuza umuziki a 100% indundi ico nibaza ko atabwo burimo Giscalo bendazi ko turashobora kuvuga dufise imiziki yovuzwa ijoro ryose ari indundi gusa nibaza ko mubizi baduha amakarite meza cyane nta myidogo nimwe nibaza kumwogira kuri ico asante sana jewe nitwa Condo Celestin abantu ngira banze ku ndirimbo yavugijwe kere yitwa Kunda ubumwe abatayibuka ngira no gasubira mu gatonya Kunda ubumwe haranira ubumwe bavandimwe murakoze Umutwenzi Festival oye namba mnisaidie Umutwenzi Festival oye sawa mimi naongea Kiswahili kwa sababu mimi ni mzaliwa wa Buyenzi ndio nafikiri mnanisikia ndio mimi nafurahi sana kuona kama Mheshimiwa Mkombozi ameweza kutukutanisha sisi wote wasanii kufanya hili jambo akisaidiwa na serikali ya Burundi. Tunafurahi sana. Naomba serikali ya Burundi tupige makofi. Mimi wasonijua mimi naitwa Isa. Wananiita Jesus kwa sababu Jesus ndo Isa mkiswahili ndo Yesu hivyo. Ni baba yake na dogo $1,000. Manjonjo. Kwa hiyo siku ya le 30 tutawapatia taarabu, muziki wa Kiswahili. Mnajua kama Jasmine inazaliwa Buyenzi pale na imesaidia kukuza Kiswahili hapa Burundi. Kwa hiyo serikali ya Burundi hivi sasa wanaongea Kiswahili, tuwapigie makofi. Rais wetu anaongea Kiswahili, watu wote wanaongea Kiswahili. Tunapenda Kiswahili kifike mbali. Kwa hiyo karibuni le 30 tukutania hapa ETS tufanye mambo. Bye bye. Imana ishimwe. Amen. Natwe turanezerewe kubwa Umutwenzi Festival, icyumviro cyiza. Imana ihezagire abakizanye. Numunezero ukomeye. Bibiri ivuga ngo babiri basumba umwe, kuja hamwe aba bose bagahuza inguvu hamwe bagakora ikorwa nk'iki ni ikintu kidasanzwe. Hanyuma natwe nk'abantu bahimbaza Imana tuzoba twiteze gushima Imana. Birivuga ngo Imana iba mu mashimwe y'abana bayo. Muze abiteze guhimbaza, abiteze gushira hejuru Imana, ivyaremwe byose, ibihumeka byose bihimbaze. Amen. Imana ibahezagishe. Ese
Ndazi ko mwese bivanye ni novuga na image muwa muzi ku muhape wo Murundi, ndazi yuko muwa muzi yuko ntegerezwa gushika ngaha ku ma freestyle gusa, ariko natwe turi abantu nkuko muzi bajya bategetsi cyo muzi abandi bantu bari bo bose. Niyo mpamvu nabaramukije mu ndamutso novuga yuko twese tumenyereye ijanye n'umuco wacu. Hama nitwa Fabilove, nibaza yuko mwese muranzi nk'umuhapera wa mbere mu Burundi. Aruhari. So nkuko nakivuze, murabizi yuko ndo murapere wa mbere mu Burundi, kandi nta n'uwo muza kumva ashobora kucyopoza nga. So rero iyo ro 30 niwo munsi wo kuza mwese muzoze murabe ico bita hip hop iri ku rwego rwiza. Jewe ndumwe mu bahapere mugazo bahariho n'abandi baje kwerekana ivyabo, ariko niwo uwo munsi rero kubona ibindi ko ndababwira kubabitweze bugabazoboneka arivyo, sivyo none. Ego nibaza yuko azo ari umunsi wo kugira ngo twese turyoherwe twishime, ariko kandi n'urubanza rw'u Burundi n'akarere rucike, babone ko mu Burundi vy'ukuri hari umuziki ukomeye cyane. Nibaza yuko mu karere nta murapere ahari nk'uwo Murundi. Murakoze cyane. Thank you. Piga makofi. Mutwenzi Festival oye. Mutwenzi Festival oye. Nikisema usimuoni mnasema Mutwenzi anapendeza. Mutwenzi sivyo? Usimuoni ule Mutwenzi anapendeza. Usimuoni ule Mutwenzi anapendeza. Oye. Asikutishe, asikutishe. Bagomba ndababwire ikintu. Murazi ko ababanyi abakongomani ni wajirani zetu. Yo le 30 bazoba bafise independence. Donc dushaka abakongomani bo mu bwiza, bo mu Nyakabiga, bo hose bakongomani tu, wakongomani wote tunawataka, na nyinyi mko majirani zetu, mje kutusapoti. Tufurahi, tusherekee. Kuingia ni bure. Kuingia ni bure. Batu bateleke titu zitapigwa. Hizo zitapigwa. Tunabakeneye. Donc tu enjoy, tufurahi. Merci beaucoup. Ngongo iki. Mviriza. Uturaperi tutarava muri po ngira ndaduhe gasopo ko atamwanya afise wo guhari. Mumeze neza? Yesu ashimwe cyane. Assalamu alaikum kwa Islam. Je banyita Girukwishaka Boniface aka B-Face on the floor aka King, Rap aka Rap King aka Rap Yuda, Rap nkomera mashimaze. Hano hantu haje abantu bakeya sivyo? Ariko abo twiteze basumba ngaha. Sivyo none? Murabiharira ko ndi muraperi wa mbere mu gihugu. Uvyemeza asubiremo gutya. Uwemera ko ndi muraperi wa mbere asubiremo. Ndabemera sana. Hanyuma rero kino giteramo ntabwo ari giteramo ca competition. Ni mu magaciro mvuge. Kino giteramo ntabwo ari giteramo ca competition, ni giteramo ahubwo uyu mupapa yaririmbye ngo murakunda ubumwe, sivyo? Ubumwe ni ukuvugana abahuza n'abadahuza. Nico gituma twakoraniye ngaha. Kandi n'abadahuza bose bazopfa, sivyo none? Nta mpamvu yo kudahuza, sivyo none? Rero je kubganje noshimira cyane cyane Mukombozi mu mukomera amashigose. Hamwe na timu yiwe yose muyikomera amashi gose maze. Murazi tuma mvuze ngo mukomera amashi. Tumenyereye yuko abaririmbyi barenga 30 bakorana hapfuye umuntu. Canke turiko turirimba indirimbo ngo tugwanye sida, canke ngo tugwanye amacinya, ariko Mukombozi yadukoranije muhungira amashi. Hanyuma kandi mugerageje kubiraba festival nk'iyi
ihuza abatama n'abavutse no munsi nukuri ntiyigera ibaho kubera ko hari haba generation zubu zirakunda kuvuga ngo kariya karazimye ngo kariya karashaje byako umva nahashaje yaragukuriye arafise ivyo yashitse ko utarabishikako yaguciriye inzira nkuru nziza yigeze kuvuga ngo nimba wambara iboku no munsi nuko hari abambaye imitoto nimba wambara ikiratu no munsi umenye yuko hari habagenze n'amaguru bamwe zigisaba rero nimba hariho Cedric Bange hakabaho ba Isa twebwe ntitwari kubaho mu bakomera amashi gose rero sino twara umwanya w'abandi ariko turabatumiye kandi turiteguye kubanezereza Imana ibahezagira agabahuza inda abantu bakunda abandi nayo kwankana naco bimaze nkunda abantu murakoze cyane aya banda mugeza bo mu bisanzwe icyambere ndabaramukije mugabo nuko ndabaramukije nari guhera ku Mana yacu rurema sivyo kuko turacyariho bo je narafakaye mugabo naho nafakaye ndacari strong sivyo mugabo gusa kimwe noshimira abantu bose bagize ivyiyumviro byo kudutumira je ndi umuririmbyi wa kera abere abantu benshi bazi yuko ndi muvye mugabo nako nkiri muto bisigura rero yuko haraheze imyaka myinshi nasora ibikorwa mugabo baranyiyumvire kugira ngo ngaruke ku mwanya mugabo akanovera ntikarahera ni kuvuga narabateguriye ibintu sivyo murifuza kubona umuduri sivyo zabavugiza umuduri hama turyoherwe twese ndashimiye ko banyiyumviye nk'umunyakaranga bavuze ngo abaraperi baravuga ngo abantu bavuga ibintu bavuze indirimbo z'Imana no baraje ntibanyibagiye muri rusange hama no kuri abantu bose babiteguye turabashimiye cyane gose turiteze yuko no mu mwaka uza hoho byoroshiriza ngahanye murakoze banyita The Magic Soldier Kingorongoro. Je ntabwo ndi mvuzi ya cyane, je mvugira muri studio. Ndi mu baraperi bafise indirimbo zirenga ijana kuri account yanje ya YouTube. Umva ko ibyo mvuga byinshi ndabivugira muri studio. So uno munsi rero turi ngaha kubera umutwenzi festival. Nukuri mbanje kwanza gushimira Le Grand Mukombozi. Mukombozi tuziranye kuva kera. Ariko novuga yuko ari mu bantu batumye jewe nkora umuziki w'ikirundi kuko naririmba igiswahili kera natangiye ndirimba igiswahili tuva mu kinama nayo ni nagapande kaje kava mu Buyenzi sinzi ko mubizi twaje tuva mu Kinogono so nuko rero ndabashimiye gose ariko kandi umuziki wa hip hop muzowuronka ukwi kuko jewe ubwanje nzokora live ya hip hop ndazi yuko benshi mutazi yuko hip hop ikogwa live narageze Maroc nakoze live South Africa bose twagize live niyo mpamvu uno munsi canke yo le 30 nzogerageza kubaha umuziki wa hip hop uvugijwe muri live music so ndabashimiye cyane muzoze ku bwinshi muzoze mushajije na kare abarundi ubaravye mu maso urabona neza ko bakeye so nizere rero neza ko tuzoririmbira abantu bakeye cyane kandi bazi ico bita kuryoherwa murakoze cyane Imana ibazagiye Suru munyakinama cyane Nyabuyenzi ngo aje mu Nyabuyenzi yego baturanguye Emerson engineer tugira amahoro urukundo gufatana mu nda mu muziki w'u Burundi je twaye Emerson ebaza ko turimbo twanje mutuzi abisi buzuye ubujyajya amashari n'inzigo ni byinshi uteye imbere birabaye ariko Imana okay kaze muri beshi muri umutwenzi festival tuzokubita live music ndabemereye yuko ebana Vishu ntakucana ajeje yeah easy design upon this so yeah umeze neza je ndashima nitwa Wiz Designer cyangwa nitwa Imana Christian ndi munyakinama umujene nyine kirondera ubuzima ntuka murabibona ama ndi umunyamuziki na byinshi mfite no vuga ariko nshimire staff yorganije kino gikorwa hanini Mukombozi na staff yo bakomera amashi cyane
Ama ikindi nacyo nashaka numire mwese muri hano muzoze turyoherwe tujyane vibe kuko byinshi tuzobivugira kuri stage sivyo none. Asante sana. Mumeze neza? Je nitwa Black G Mr Romantic na byinshi novuga abagenzi banje bamaze kubivuga tout juste nimuzobure le 30 hama surprise ndabafitiye nuko gusanzo bamfise inkoni yo gukubita barapere bose hama merci beaucoup murakoze ucubahiro canyu n'imitagato yanyu mwubaho muri hose gusa je sinje kuvuga byinshi mazira ritwa MB Data hari ikintu bari bavuze ubwa mbere cerekanye n'umu DJ ko azovuza indirimbo ijana kwijana azovuza iz'abarundi ijana kwijana byasituzo musohora iryo ni itegeko sigisaba hama ikindi nagomba kwibutsa nuko iyi festival ntagari y'abastari ni y'abanyamwuga mu ncamake niyiranga ubumwe mu mwuga wacu kuririmba bafise izindi mpano zitandukanye nta kuza kwigaragaza ngo uri mukuru nta usumba uwundi arimwe ahubwo tuzwa tuje kugaragaza ico twahawe kugira ngo tucereke isi n'abene gihugu babone ico natwe dufise namwe ni muvyiteguriye none manza mwiha amashi twumve ko ariko muri ego hama ndabibutse neza yuko uzoza ari umustari ntazoduterana imbere azosubira inyuma hamasigara abanyamwuga hama ndabashimiye cyane tuze twahurire kuri yo tariki ya 30 tuzotambire ku nkuta sivyo none manza mukomera amashi mukombozi na timu yiwe ayo mashi na nyumba 10 nibo ya mwana nsavye amashi ya mukombozi na timu yiwe numva none hama nitwara Lijo ndibaza benshi muranzi ku ndirimbo za kuri kakagezi n'izindi na byinshi novuga gusa ndabatumiye muri iki giteramo kandi n'ikimboneka rimwe muze tuze dushwanyagure sivyo wezana n'amarayika bamanuka kandi utazoza naropesha gazogira yo kuja mu ijuru murakoze cyane kubona turi kumwe ngaho no munsi hanyuma Twenzi Festival ni lo 30 quand même byinshi babivuza abagenzi banje kandi naryohewe cyane sivyo ariko murazi intare kawaida tu ntare rugamba cambara Burundi nzo ndi ngaha lo 30 kandi ibintu bizoryoha sivyo ngo ndarandarira rira yemegawe rira murakoze cyane mwikomera amashi ureka inkofera imana nishobora gusenga wambaye inkofera sibyo none reka dusenge mana yacu mu ijuru mana mushobora byose mana nyene inkomezi turashima cyane kuba wadushikanye ngaha siko twari beza kurusha abandi ariko nuko ubushake bwawe mana turashima kuba waduhuje ngaha amahoro nibisuma mana birahura ariko kuba twahuye kugira ngo dutange umunezero mana nuko twashatse guserukira muri kino kibanza mana turakenguruka kubaje ngaha bose turakenguruka kuri aya makuru tugiye kuba aba journaliste abari wewe wandike ibyo wewe wifuza ntabari bo bandike ibyo bifuza kuko ikaramu yawe mana ishika ku mutima kandi turizeye yuko mana igoboge keza kandi abantu bagiye kuza benshi kurusha nuko twari twiteze bagiye amahanga agiye kumenya Burundi ukuntu bukomeye bagiye kubona ibyiza by'u Burundi mana turakenguruka ko abaririmbyi bose bafite amagara meza turakenguruka ko ugiye gukora ibikomeye muri kino kibanza mu izina ryawe mwami w'isi n'ijuru amen.